icya kabiri nacyo cohindura ubuzima bwawe muno mwaka wa 2023 nugukarisha ubwenge. Nkaba ndakuramukije ndaguha ikazo Jenny Jeff Habyarimana, tugiye kuganira. Hano tuvuga kuri business, hano tuvuga ku mafaranga, hano tuvuga ku bintu, hano tuvuga ku bantu, hano tuvuga ku kintu cyari cyo gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Kaburi mushasha manuka ngaho yafugire subscribe, wongere active na cloche de notification kugira ngo wame wumva byinshi twama tuvuga, aho twama tuvuga ku bintu bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Benshi muri twebwe tukiri ku ishure twarumva yuko abantu hirya no hino bagiye gukarisha ubwenge, ukumva nk'abantu bagiye mu Burusiya, twarumva abarundi bagiye mu Bufaransa n'ahandi muri Europe canke bagenda muri Amerika ngo bagiye gukarisha ubwenge, ariko bakaba bari basanzwe bakora, ugasanga bari basanzwe bafite n'akazi keza, ugasanga n'umukozi wa leta kumbure yari nk'umudokteur ariko ngo yagiye gukarisha ubwenge, ugasanga ngo n'umusoda afite poste mbere nziza ariko ugasanga ngo yagiye gukarisha ubwenge. Mbega none ivyo bibaza yuko byoba biva kuri urya mwanya abagezeko, muri urya mwaka abagezeko, nuko haba hamaze kuza ibindi bintu byinshi aba yabonye yuko biba n'ivyamusize, nuko aho abageze ababona yuko hariho ubundi rugezo canke ubundi bwenge bushasha bushobora kuba bwariyongereye kubwo yari asanzwe afise, bituma agenda kubwiga kugira ngo ashobore kugwana n'ingorane canke agwane n'ibibazo biba biri muri ico gihe biba bigezweho muri uwo mwanya. Rero gukarisha ubwenge ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu nibaza yuko twese dukwiye kuza turakora umwanya ku mwanya. Kumbura uheruka gusoma igitabo cagiye watumira abantu muri grande salle, bakaza kugushigikira, ubwira abantu muzoze kunshigikira, nzosoma igitabo, usora ama invitation ati nzosora igitabo. Kuva kiriya gihe nturasoma ikindi gitabo, nturiga ubundi bwenge. Ariko nagomba ndakubwire gatoyi, kino kintu nama ndakivuga cyane, gukarisha ubwenge ni ikintu gikomeye cyane, kwiga ni ikintu gikomeye cyane. Ivyo ushobora kuba warize muri secondaire canke ivyo ushobora kuba warize kuri universite, bya bindi yaba ari mathématique canke ubundi bwenge ushobora kuba warakuye ku ishuri, uno mwanya tuko turavugana ubwo bwenge ego misi novuga yuko atacyo bugikora ubwo bwenge, ariko bwaravuye ku gihe. Nukuvuga yuko kugira ngo ushobore kugwana n'ibibazo by'uno munsi, kugira ngo ushobore guhangana n'ingorane tugeze ko kuri uno munsi, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe muri uno minsi, nuko wiga ubwenge bugezweho, nuko wiga ibintu bishasha bigezweho kuri uno mwanya, kugira ngo ushobore kugwana n'ingorane zo kuri uno mwanya, kugira ngo ushobore gutorera inyishu z'ibibazo biriho muri uno mwanya. Rero ntiwoshobora kuba uheruka kwiga kiriya gihe uracyakoresha bwa buryo nyene bwo kurimba, ariko ugasanga hariho abandi bantu ushobora gutora inyishu z'ibibazo byo muri ino minsi. Iyumvire gatoyi, uri umurimyi, kumbure ivy'uburimyi wavyigishwe na basokuru, wavyigishwe na baso wawe hariya kera, uracyarima kwa kundi canke urize uburimyi bugezweho, ugasanga hariho abandi bantu bakoresha imbuto zirobanuye, bazi ukuntu bashobora gukoresha ifumbire, bazi ukuntu bashobora no kuvomera, mbere ugasanga naho aba mu cibo baguma bimbura. None uwo muntu umwaka ni wahera, wibaza yuko bazogira umwimbu umwe? Wibaza yuko wundi akoresha bwa buryo traditionnel umwe bwa kera, n'uwo wundi ashobora kuba yaravyize asize ubwenge ku gihe? Kuko mwibuke yuko isi ndimwa y'uno munsi yabaye ntoyi kandi itimbuka cyane. Ni kuvuga yuko udakoresheje ubuhinga bwo kugwana n'ivyo bibazo kuri uno munsi, udashobora kuronka umwimbu mwiza. Ni hahandi ushobora gusanga abantu bariko baridoga ngo kera ngo byarimbuka, ngo ariko ubu ngo ntivyimbuka. Ugasanga umuntu ariko aridoga ngo kera ngo ubuzingo bwaraboneka, ngo ariko ubuzingo uno munsi ntibuboneka. None ufise iki gishasha? Wazanye iki ala table? Ufise solution iyahe nshasha ihwanye n'ibibazo canke ihwanye n'amatante ya population ifise kuri uno munsi? Uno munsi hariho ibibazo bishasha, uno munsi hariho ibibazo bigezweho. Uno munsi utize utashoboye gushira ubwenge ku gihe, ivyo bibazo ntushobora kuvyishura na gatoya. Rero nakaryo kugukebura kuno munsi amasolution arahari kandi ari gratuit. Iyumvire gatoya, uri umukozi w'ahantu, urazi kwasa ordinateur, urazi gukoresha irya logiciel ukoresha ku kazi, ariko ugasanga kugira ngo watashe ikintu kuri email ubanza guhamagara umukorera kugira ngo abikwereke, cyangwa ugasanga ubanza gutaka uwundi muntu kugira ngo abikwereke, cyangwa ugasanga urazi kuraba YouTube
ariko ugasanga YouTube, les fonctionnalités za YouTube ntazo uzi gukoresha. Ugasanga umuntu arazi kugenda kuri Facebook, ariko ugasanga ntazi ukuntu Facebook ikora, ntazi n'uko yoshobora no kubikuramwo amafaranga ivyo bintu. Ugasanga umuntu arazi gupostinga imisi yose yamapostinga ibintu kuri WhatsApp, ariko ntazi yuko ivyo bintu yamapostinga imisi yose yoshobora kubipostinga quelque part akabivyazamwo umusaruro. Rero nivyo bibazo umuntu aba akwiye gupambana navyo canke kugwana navyo kugira ngo ashobore kubitorera inyishu. Iyo umaze kubitorera inyishu rero, mu nyishu y'uno munsi, mu nyishu igezweho, bisaba kuba warize ubwenge bugezweho, bisaba kuba warize, warakarishije ubwenge bwawe, wagumye ubwungwa. Rero ikintu cyo gufasha gikomeye cyane ngaha ni icyayi. Si ukwishisha amajambo, ariko nagomba ndakubwire ikintu cyo gufasha imisi yose ukama ushira ubwenge bwawe ku gihe, ukama uriko urakarisha ubwenge. Nuko wo kwimenyereza yuko umunsi mushasha ujana n'ubwenge bushasha. Nuko wasanga ushaka guhindura ubuzima bwawe, woza uriga. Nuko agasanga ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntihagire umunsi ukujana utize ikintu gishasha. Kumbure ico kintu gishasha ushobora kugisanga kuri internet. Uno munsi internet yarabyoroheje cyane, n'ahantu dushobora gusanga ibintu dushobora kwiga ibintu byinshi biri ilimite. Ushaka kuba umuntu wari we wese wifuza kuba, ndizera neza yuko avec internet ushobora kumuba. Ivyo udashobora gushika ko navyo, uca wegera abandi bavyigisha, uca unyegera nka jewe nkakwigisha ibijanye na business, abandi bantu bigisha nk'ibintu vya crypto money bigezweho, money digital, uca unyegera nkakwereka n'abandi bantu bashobora kukwigisha. Kuno munsi rero ibintu byose dushobora kubisanga kuri internet. Ivyo udashoboye gusanga kuri internet navyo urarondera ibitabo, ukavyiga hirya no hino, abagenzi bakabikwigisha. Mwibuke neza yuko mu bitabo tuhasanga ibintu bikomeye cyane. Edael ngomba ndakubwire ibitabo bishika nka bitatu washobora gusoma bigatransforma ubuzima bwawe. Igitabo ca mbere, Poor Dad Rich Dad cha Robert Kiyosaki. Ico gitabo ni igitabo gikomeye cyane ushobora gusoma kigahindura ubuzima bwawe. Ikindi gitabo ushobora gusoma, The Richest Man of Babylon. Kino gitabo ushobora kugisanga kuri internet, kuri YouTube ni ku buntu. Hariho n'ikindi gitabo cyitwa La Chèvre de ma mère, ni igitabo gishobora guhindura ubuzima bwawe. Ni igitabo ushobora gusanga mu Gifaransa, ni igitabo ushobora gusanga mu Congereza. Ndabizi yuko benshi muri twebwe twumva Igifaransa, ugasanga tumumva n'Icongereza, turagitahura. Nibaza yuko ivyo bitabo ni wagerageza ukabisoma, nibaza yuko byoshobora gutransforma ubuzima bwawe a 100%. Umwaka uheze niyo waba uri kuragisoma, umwaka hari ugahera, uzoba uzi ibintu bishasha, uzoba uzi kugwana n'ibibazo byo muri uno mwaka, hamwe ushobora kubitorera inyishu. Iki kintu rero cyo karisha ubwenge, nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane, nibaza yuko ari ikintu gihambaye wokorera ko muri uno mwaka uzotangura uri umuntu mushasha, uzotangura uzi ibintu bishasha, kumbure uzotangure ushobora kugwana n'ingorane zo mu 2024 ukazitorera inyishu, ukazitorera umuti. Nkaba ndagushimiye cyane ko wakurikiye ino video. Gira subscribe, wongere active na cloche de notification kugira ngo wame ibyo turiko turavuga, naho bikaba byakuryoheye, bikaba byaryoheye amatwi yawe. Bigire partage, uvyumvisha abagenzi bavyumve, kumbure ivyo tuvuga hano birashobora kugufasha wewe, bigafasha abagenzi bawe, bigafasha tout le monde kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Utibagiye yuko hano twama tuvuga kuri business, twama tuvuga ku bintu, twama tuvuga ku bantu, twama tuvuga ku mafaranga, twama tuvuga kuri ico kintu cyose gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere. Icya gatatu ndakubwira mu yindi video ikurikira, nkaba ndagusezeye gusubira ahandi.